udafise mwe mu w'Imana byo uza kukubwira utakiza kugira nti kuvyemera aragutwara kandi uragenda kabisa ariko iyo ufise mwe mu w'Imana vy'ukuri araza kukwibira ibanga ati oya uyu muntu ntumukurikire nureke gezaho ukata witonde aho mwico gihe uracumenya ati wa muntu si ntiyatumwe n'Imana ariko tugenda ha mu maso y'umubiri naho vy'ukuri urashobora kumenya ati uyu muntu numukozi w'Imana bivanye n'ivyo bari karagirante ari karavuga harabu uzosanga ugasanga bari gukoresha ibintu vy'imyunyu amavuta niyo mpembe Imana igizene imuhemvye ariko atakurazimisha ntiyakuraza imisi je none jewe nze iwawe ngumviriza ngo jewe urazi ko nguranze ngo je n'umukozi w'Imana ngo jewe ngurabizi kugira gusenge ukana utayemeye ngo gufutisha mu gitabo cy'ubugingo usanga umuntu yafukamye arega koma amasi ngo yango numvuta ngo ndagufuta ati ndagufutisha hari nabandi bakubwira ngo ndagutaransfer ugende ngo mu muriro nivyo abantu bakagenda kandi akavuga ngo mutama ngo reka bumviriza rero ngo shira amahera hango ngo bihere kandi ugasanga abantu bari gutanga twabivanye ku ndirimbo aherutse gushira hanze ugiye kuri Jairos Matona official ucuyisangaho indirimbo yitwa Akaratirati tubwira Akaratirati na Gaki aho yishiriye hanze mu ndwi zibiri ziheze abantu bose babazata Akaratirati na Gaki nakantu kameze nk'imbeba nakantu kameze nk'akayabu Akaratirati ngo karashitse mu ishengero tubwire na Gaki kadusobanurira Chuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica kuri no rubuga rwacu The Story Room TV turabaramukije turabatahije turabipfuriza ibihe byiza uno munsi turi ku munsi wa Mungu twibereye hano nyene mu gisagara ca Adelaide hano mu gihugu ca Australia turagarutse n'ibiganiro inyuma y'akaruhuko gatoya twari twarafashe ko no kuruhuka ni byiza hano rero dufise umutumire wacu muramuzi ni umukozi w'Imana ni umuntu aduteramisha mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana basi yitwa Chombo ariko ubu hari irindi zina bamuhaye uko akoze indirimbo izanana izina rishasha Jai karibu murakoze cyane amakuru y'iminsi
Amakuru ni meza turashimira Imana kuba tubayeho yego ubundi bamwaje amakuru y'iminsi shavuga ngo ntayonzi ugenda uyabaza iminsi ngo jenza yiwanje ingira bivana naho yaragiye karibu cyane yego murakoze cyane yego kabisa twamaze gushika ku rubuga rwanyu rwa Story Room TV Story Room TV so turi ngaha twamaze gushika yego hari hashiye igihe utatwibuka ndakuvuga yuko ariko si urwanko ni kubera ko nyene usanga bira bikorwa byinshi umuntu asanga afise agenderamwo dufate nk'akarorero nk'ubuzi hano we konzi gusa uvuye ku kazi ko biba birangiye wewe nta kwaya uririmbamo wewe nta bindi bintu umuntu azi biraho ni ku kazi no gutamuhira ibyo bintu bigufatira cyane nibikihana okay no kuvuga yuko nubwo ntoba mfise bifatira cyane gose burya umuntu avuye ku kazi ava ku kazi amenya yuko muhira bamukumbuye rero iyo umaze gushika muhira abana kuyaga n'abana mukunda kubabeshera rero nivyo kuko hajya urumva uvuye ku kazi kuguma ku kazi burya nabo biratuma n'abana bagira ntibagukumbura ariko sabana gusaba bagukumbuye n'umuryango ukora hirya no hino barashobora guhamagara ati gute turasabye umwanya tuganiye ukora byumva byose ni ibintu bituma bikugira bize ugasanga wabaye bize mu bwo buryo ariko n'inyuma y'ivyo ugasanga nyene umuntu arafise n'utundi tuntu abari karakora nyene twiwe nyene binafise cishobora kumwinziriza amahera nyuma y'amasaha y'akazi yasanzwe yego umba nta kuruhuka umunota wose no kubyaza umusaruro yego kabisa kuko hajya umunota wose waremewe kugira ngo umuntu arabiciye kwinzizamo kabisa imbeho ikugejeje he imbeho kabisa ubu kubera ni namba y'ubureta nta ngorane bumeze neza bumeze neza kabisa nta kabaya yego sawa cyane uyu ni Jairos muramuzi muramumenyereye kuri no rubuga rwacu ntabwo ari umushitsi turakunda kumuhamagara agatanga ibyiyumviro byiwe mu gihe yaduhaye indirimbo nshasha mu gihe yadutayemwo dukunda kumuhamagara dukunda kubyirengagiza akaza akatubwira rero yaradutayemwo akaririmbo kamwe keza cyane gakozwe kabisa ku buryo bwiza kubuyo niba ukeneye utambira Imana ebana genda ku rubuga rwa Jairos Matona official nuko kwa YouTube ugende kabisa ucuyibona indirimbo irahari kandi iri kwirabyifatamwe neza iri kwirakora neza cyane basi rero tuzanira indirimbo yitwa ngo akaratirati nakaratirati yego nakaratirati numvise abantu bakivugira uko bashatse hari abakita una karatirati ndiko na karatirati ako karatirati rero araje akatubwire nanje ntakonziye ntakonzi kandi umurundi nuzuye mbwa biryo jambo ryambereye rishasha ryambereye rishasha pe araje rero abitubwira ko karatirati akariko ariko nduze ku ijambo iyo ndirimbo yawe numvise ivuga ku bavugishwa b'ibinyoma nubwo utaravuga ngo dusobanure neza ko karatirati akariko uvuga ku bavugishwa b'ibinyoma abakozi b'ibinyoma ba feki tuganirire kwanza hano aho turi canke aho wagiye uca haraho bigeze uhura n'abavugishwa b'ibinyoma nabo bakozi ba feki atarabukuri haraho mugeze muhura hari ingaruka byakugize ko baragusahuye barakwambuye ni ata byagize no kuvuga yuko nkuko mubaje kubijanye n'abavugishwa b'ibinyoma abavugishwa b'ibinyoma nta muntu numwe atazi ko bariho kandi nta wuzi nta numwe atazi yuko bafise abantu babakurikirana kwiza imbuga ngurukana bumenyi tugira tubona byinshi bitandukanye hari abantu usanga benshi bitangura abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana mugabo atari Imana yabahamagaye hari n'abandi usanga bahamagawe n'Imana vy'ukuri rero no kuvuga yuko umuntu agerageje gusoma ijambo ry'Imana Yesu no yivugiye ngo mu gihe cy'iherezo ngo hazoza ngo abigira abavugishwa nanje ivyo biri muri Bibiliya urumva sije nabivuze biri muri Bibiliya niyo biri rero
bivanye naho tugeze abavugisha b'inyuma bariho barahari kandi baragwiriye baza bahenda abantu bavuga ngo Imana yavuze ariko Imana itagize ntitigeze ivuga bagakoresha kwiba abantu biciye mu kuvuga ngo kwitwaza ngo Imana ngo yavuze ariko Imana itigeze girante itigeze ivuga ariko inyuma y'ivyo ntikocha tuvuga ngo ntabariho ngo bavugishwa n'Imana vy'ukuri barahari ariko abo bose kwabo bavugishwa b'ibinyoma n'abavugishwa no kuri n'Imana bose tubamenyera kuvyo bagirante kuvyo bama rero abavugishwa b'ibinyoma barahari kandi bari mu mpande zose z'iyisi kandi abantu benshi barabakurikirana kandi benshi barabakurikira bakanizera n'ivyo baba bariko baragirana bariko barabibabwira rero ivyo biri everywhere buri muntu wese arabibonesha amaso biciye ku mbuga zacu ngurukana bumenyi abavugisha b'ibinyoma barababona bitangwa ba profete bagakora ibitangaza bagakubita abantu hasi usanga bari kwikubita imyereka urumva ivyo vyose ni ibintu bitwereka yuko mu gihe cy'iherezo ivyo bizoba okay imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane abantu mutuye mu gisagara ca Nyanza-Lac canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza nari nakwajije nti harabo mwigeze muhura nabo nawe kumbure bikagira kwingaruka kumbure bakagusahura kuko nizere yuko bavugisha ibyo binyomwa kugira ngo bironkera amafaranga yava mu bantu yego bironkera amafaranga cyane bironkera ibindi kumbure baba bashaka Chairosi byaramushikira no kuvuga yuko aho nyene jewe no vuga ati biramaze kunshikira ndamaze kubibona mugabo ntivyashitse ku ruhande rw'iwanje na hantu twatumiwe nk'umugwi wa korale turagenda ahantu dutumiwe aho hantu aho hari iwacu mu gihugu ahari ahantu hita Ikimate ibuyengero no kuvuga yuko turi aho hantu haza abagabo babiri bose bavuga yuko ari Imana bakoresha vy'ukuri rero uyu yaravuga ubutumwa gacanira uyu wundi ashikiye akavuga ngo umva ngo ivyo yakoze ngo bijya ni fake ngo jerekana nanje nkure vyiwanje ngo biracaza ico gihe rero dufukamye ahantu bari kwadusengera kujya bahamagara abantu baza kwihana turafukamye be nuko no kuvuga yuko umurongozi wacu yarari ikofi twumva rakubiswe ikofi Imana iramuhezagiye none cha turibaza none burya Imana muguhezagira umuntu niko mpaki mukubita ikofi urumva ni ibintu ivyo nibone n'amaso haro nibiri nigeze kubona nabonye Dar es Salaam dutumunye nka korali vyadushikiye nyene ndabibona be nuko ugasanga umuntu arahushe ugasanga abantu bariko barakubitana ko bagwanagwanako ivyo ni ibintu niboneye ariko je naho turahura ngo anyibe wasahure kuko ihangiro je nihaye mbonye umuntu ariko aravuga ngo akora ibitangaza imbere yo kumwegera manza nkasubira inyuma ivyo ni ibintu byose nigeze niboneye n'amaso yiwanje mu gihugu iwacu twarigeze kubona abantu batumirwa ku mashengero bavuga ngo abakozi b'Imana bakirirwa barabatera mu mapepo babasunagura bikubita hasi babatarika babatwara ku ntuzeye uwo muntu uwo muntu yakoresha ivyo bintu harageze igihe Imana imufundurura iramugaragaza yari yambaye ihirizi iramukorokana nyene acagwa hasi urumva ivyo ni ibintu umuntu yoshingira ko intahe yagiye agirante abona rero abavugishwa b'ibinyoma barahari kandi abavugishwa n'Imana bukuri barahari so kuvuga yuko ngo tuvuga ngo bavugishwa b'ibinyoma ngo urumva baragenda urumva barahari kandi abavugishwa n'Imana vy'ukuri barahari ariko bo bose
tuzogenda kubamenyera ku byo bagirana ku byo bama ibyo bama rero nivyo bitera ikibazo kuko hari habaza bakora ibitangaza nyene abantu bakagwa hasi ukabona yakoze ibitangaza umuntu yari mu mbizi ramuvuyemwo sivyo umuntu nyene ukabona inarakoze ibintu bikakwemeza bitu umuntu uko biri kose ari mu Imana kuko na wa wundi nyene ukumbire mu bamvuga ko ari ukuri bakora bimwe sawa sawa sivyo warabonye kwa Farao abapfumu bo kwa Farao barakora ibitangaza bagakora ibitangaza inkoni gahinduka inzoka sivyo na Mose na nyene akaza bikaba byabiri kuko hakaba haka difference gatoya yanzoka ya Mose gashimira zaziri byo birumvikana ariko ugiye kubira aba general ugasanga umenga byari bimeze kumwe sivyo naho nti tuzobamenya gute kumenga biraducana okay no kuvuga yuko ubwa mbere bwobwo bisaba gusenga no kubona mpwemu w'Imana ashobora kuguhishurira akakubwira kuko udafise mpwemu w'Imana urumva uza kuza avuga ngo yakutumwe n'Imana kandi atari vyo udafise mpwemu w'Imana byo uza kukubwira utakiza kugira nti kuvyemera aragutwara kandi uragenda kabisa ariko iyo ufise mpwemu w'Imana vy'ukuri araza kukwibira ibanga ati oya uyu muntu ntumukurikire nureke gezaho ukata witonde aho mwico gihe uracumenya ati wa muntu sintiyatumwe n'Imana ariko tugenda ha mu maso y'umubiri naho vy'ukuri urashobora kumenya ati uyu muntu numukozi w'Imana bivanye n'ivyo bari karagirante ari karavuga harabuzosanga ugasanga bari gukoresha ibintu vy'imyunyu amazi amavuta ukura vyumva gafata amazi agasesa ku bantu ayamijagiye babantu ukasanga bari ko baragwa hasi bakubise imitwe hasi abandi bari gusengerwa bakubitwa imigere abandi harabonye bagurisha amazi amazi yahezagiwe none ayo mazi uramenye yahezagiriwe uramenye yahezagiwe wowe uvuga tuyusiwe kabisa mbo no kuvuga yuko ntuze ka amazi kangana nkaka akagugwa ibihumbi n'ibihumbi by'amafaranga no kuvuga yuko rero kandi kugira ngo tuzobamenya abo bantu ko arabasuma katari abakozi b'Imana kandi no mu kugusengereza kubwira ngo imbere yuko tubonana ngo manzi ushire ngo amahera kuri account ngo 500 Yesu muwe yasenge ntawe yigeze asaba amahera oya naho vyigeze biba nko umuntu agusaba amahera imbere yo kuguha service yari yo yose ijanye n'ivy'Imana ubu se umukozi w'Imana ucu kwepa tuyu abani babanyonyeze tarifu bati niba ukeneye iki niki na mahera inaya uyu umubonye uvuga ati uwo canka ati korose ukura vyumva canke umuntu aza urumva ari kumbwira ngo urumva ngo wewe ntibimeze uku ukura vyumva muga imbere yuko aza kubikubaza akamanza kukubaza ngo wewe ngo ubahe ngo bimeze gute ngo biwanyu ngo bimeze woheza kumudondorera akashitangura kudondorera nawe bimwe nyene wamubwira be nabo ngo hari nigihe baba bafise abantu babakomisiyoneri agenda gutohoza batumye akamanza gatohoza amakuru yawe yose akakumenya yose akamenya ko warongoye cyangwa kutarongoye akamenya abantu nahuva na sokuru n'abas kira kintu bakashagera bakamushira inkuru rero akaca kurondora akaja kudo ati wone bimeze kunuku Imana aravuze ukunuku wewe ntumeze uku wewe ntunzi ntufise abana bangahe sindakuzi kandi ntunzi nuko ufise abakobwa bangahe ufise abahungu ufise iki ugize uko kurondora fresh kandi mwe mu Imana ngaha bavuze urumva aho rero mu ico gihe ukura vyumva aho rero mu gihe uwo muntu akubwiye ivyo utabaye ntuzeye hange ukura vyumva unakwenda na maje uvuga ati umuntu umukozi w'Imana ariko ibyo vyose ukura vyumva ni gusaba ubwenge buva ku Mana mpwemu w'Imana aduhishurira akatubwira ati uyu muntu ntabwo ari ukuri ukura vyumva abavugisha b'ibinyoma rero tubamenyera ku bintu vyinshi azogusengera ko agusavye amahera azogusengera ariko akoresheje ibintu vy'ibititigiri ukura vyumva abantu ugasanga ari gusenga yafashe amaboko akubise mu mufuko ari kuzunza ukuboko mu mufuko none umenyereka arazunza ibiki abantu ugasanga ari karasenga agashira umupira hajya ngukine Yesu ivyo ntavyo yigeze agira yavuga ni gitangaza nta formule Yesu nta mupira yigeze azana ngo urukura byo ni gitangaza nta formule gifise hari umuntu Yesu yahumuye yakoresheje
amate arakora utwondo dukeya n'amate yiwe asha kubita ku maso umuntu arabona nico sigitanga na formule gifise umviriza ariko no muzi ubonye woza abigira nk'ibyo wocu uvuga ngo uyu muntu ni Yesu kuba nyene urumva yaraciye yafashije ibyo twondo uko uravyumva akoresheje ibintu abantu bari ko barabonesha n'amaso ati arakora bijya bintu arakiza ujya muntu aragira ante aragenda uko uravyumva muga mu kino gihe naco hari ibintu twese tutasobanurika yo babivuye nk'amazi ngo yavuye muri Israel none Yesu yari yavuye yararitumye ko ategena mu nzanira ivu amazi yo muri Israel gani sawa amazi yo muri Yorodani uko Yorodani ni Yesu yabatirijwe Yorodani n'umugezi ufise amateka menshi mu byamwemu amazi yaho si mabi none uwo muntu ayo mazi basaba bakwe muri Israel hari umuntu aba yarakurikiranye kwera akabona nyene yapakiwe n'indege ava muri Israel mpaka akavaye muri Israel cyangwa akaza muri Rosasha akaja mu Burundi ivyo ni ibintu byo guhuma amaso abantu kugira ngo tubemere kura vyumva ivuga hari ya nyene igetsemane hari ya ruguru ubwo ni urudandazwa rubera mu ishengero kigetsemane bakazana ivu ubwo rero mutambo ubwo n'urudandazwa rubera mu ishengero ni babanyonyezi bagomba kwiba bakavuga ngo Imana iravuze ngo mpimodoka nabonye ibintu vyinshi cyane gose ibintu vyinshi kugira bakujya amahera wewe bakazunguruka bakavuga ati Imana iravuze ngo kandi ukarenga ngaho ngo uravunika ngo ijya modoka yawe ngo utaduheje kontaki yawe ijya ki ngo ukayizana ngaho Imana ngo uravuze ngo urapfa ayo no kubwira tutabikoze ejo urapfa kandi ukacujugumira ukavuga ati hari ugenda apfuye hari gihe bishika nyene bukeye bwaho ugapfa oya hari abagabo ndagutera inkuru imwe ntera inkuru imwe mbwire abariko baradukurikirana abantu bamwe babonye bahaje umuntu ababwira ngo Imana iravuze wajya amabesikere yanyu yose yari hajya ngo muyashike ndiza ngo muyazane ngaha ngo kandi uburenga harya ngo arapfuye abantu baja mu gutigita mu kugira ubwoba uwa mbere ayinangira kageze nanje ngo manemere mpfe hama bimenyekana ko ari Imana yavuze umwe yinangira ko aracomoka babona renze intuze iremba rahise ntiyapfa bageze bagaha turibwe abandi bose bazinangira ko basha baratuma no kuvuga iko rero igihe turimwo ni gihe kirimo ibintu bidasiguritse bidatahuritse abantu bisaba yuko umuntu yobandanya gusenga kandi abaza Imana mu gihe haje umuntu kukubwira ngo Imana yavuze ego Imana iravuga turavyizera ijana kwijana Imana iravuga mugabo ifise inzira nyinshi ivugiramo vuga izo nzira nyinshi tugire nkeya tuzumva nk'akarorero umuntu arashobora kuza kukubwira ati wewe utamuzi wowe ntumuzi kandi wowe ufise ibanga ry'iwawe ufise ikibazo cyagusugireje mu mutima ntawe wigeze ugira ante ukibwira akaca haza umuntu utazi ahubwira ati wowe ntiwitwa Felix yego wewe ntufise ibibazo ibi wasengeye waburiye inyishu ariye banabibwiye umuntu umugabo oya tuvuga mu gihe utigeze ugira ante ubibwira numwe tuhaye duhagarara aho nyene wowe ntufise ibibazo ibi wasengeye byanse gutorerwa inyishu atego none je uranze oya sidakuzi umviriza rero je ntumwe n'Imana kwa bijya bibazo byose wasengeye uko uravyumva Imana igiye kugira ante kubikwishura kandi ntiharengejo canka akaguha n'igihe ntazohera uku kwezi utagiye kubona inyishu y'Imana akaca yigira kandi nta namahera yagusavye ace yigira mwico gihe usigara urazaza usigara uribaza ati none uyu muntu yamenye gute vyanje ukacavuga ati okay reka ndindire ukacubona ko kwezi kuraheze vya bintu wari wasenga biragize ente birabaye Imana yavuze ushaka gushimira Imana ati je narahuye n'umuntu kanaka ari muga hari uwundi atakukubwira ngo wewe ngo utakoze ibi nibi ngo Imana ntizoguha ngo kandi ngo kugira ngo Imana ikwishura mukere kumpereje mugabo haraka video kigera ko mukere kumpereje kuri za social media mugabo araho yakora avuga ati ngo wowe ngo hariya ngo wowe Imana ngo ivuze utange ngo aya mahera ngo kugira ngo gitango utange igitambo gisumba ngo ico abadayimoni ngo batanze ngo kugira ngo Imana ikuvanyire ibyo bibazo wumva ni bibazo bitatahuri ariko hari gihe umuntu agusoma mu mutwe akabona ibibazo bya ufise navyo nyene biraha nta kibazo ariko nuwo nyene wafise impano ntabwo ngo banza utanga ibi
wafise impano kuko umuntu aza gukura bakaca kubwira ngo wewe mu mutwe wombona ibintu wafise impano muri Afrika ibibazo bihari biba bizwe ahanini bifatiye ku bukene sibyo ahanini bifatiye ku magwara biba bizwe ahandi ugasanga rimwe na rimwe nk'inkumi zarabuze abagabo sibyo n'amaviza yose bigafatira kuri ivyo vy'amaviza bifatanye n'ubukene ngo cakira vizo kandi akaca ngo nacakiye akumva kabe ko yacakiye nabonye ko hari nk'abasore nka 50 bari ngaho imbere yanje ndashaka kuvuga ati aha 30 muri bo umwe ni we wawe bafite ibibazo by'ubukene ibyo ni ibintu muri ico gihe arashobora kuza agasa n'ukubwiye ivyawe ukacuvuga ati ebana uyu muntu n'umukozi w'Imana ukuri kandi haguciriyemo aho nyine hakugiye iwacu mu gihugu hari abantu gushikira ko turumva babwirwa ngo cakira inzu bigo barazunguruka igisagara cya Bujumbura akavuga ngo ujya nzu ngo ni gwanje Imana yarayisezeraniye twirirwa tuvyumva aho uzoshira ikirenge hose ngo nahawe akaza agenda ku nzu y'umuntu atamenye ngo yubatswe gute dufate nk'inzu ba wifitiye wewe ntamenye ingene wayubatse ngo ujye Imana yarayisezeraniye yayigusezeraniye gute kandi na mwene yafise uruvyaro bazoyisigaramo urumva n'ibintu duhendwa bakoresheje kwizera urumva rijye jambo kwizera urumva niryo bakorera ko cyane gose ngo utizeye ngo urumva ngo izere ngo ikingura gironse ngo cakira ukaza wumva isengero ryose ngo cakira nta buvideo twiko turabona ugasanga umuntu avuga ati ngo mwese ngo shira amasimu hejuru ngo vuga ya majambo ngo haya ngo zungutse ngo zungurutse ngo nta uraronka amahera naramubonye mu Kenya raho kabisa bavuga ngo we simu ngo kwa imani ngo we simu ngo kesho mutapokea hela isimu bayizungurutse uko abo rero abantu nyene ukabona nyene abo rero nabavugisha bibinyuma kandi benshi baba rugwaruka nyene abo nabavugisha bibinyuma bakenye cyane nibo bafise hamu y'amahera cyane abo nibo bivugisha ibinyoma rero twabavuze ko okira muntu adukurikirana yumvise kandi yatoye abavugisha ibinyoma ko bahari n'abavugishwa n'Imana ko bagirane bukuri barahari mugabo abo bose tuzobamenyera kuvyo bagirane kuvyo bama nta kindi kintu kizoza gutandukaniriza umuvugishwa w'ukuri n'umuvugishwa w'ikinyoma tuzobamenyera kuvyo bama kuvuga umuvugishwa w'ikinyoma wa mbere nuwuza kubwira ngo tanga iri turo bimeze ukunuku kugira ngo Imana ikorere ibintu kandi agahera kagatubutse ngo ntitubonana ngo sindagusengera hari umukozi w'Imana w'umukongomani yahora aba muri Tanzania sinzi ko mu muzi bamwita nyombari kiboko yawe cawe aho nzuye baramwirukanye muri Tanzania bamuhoye ibintu byo kwibaba abanyagihugu akavuga ngo urumva kugira ngo tubonane yari yasize guho n'intuzeye tarifa y'amahera kugira mubonana amahera tugeza kugira gushira kuri account consultation naya ugwaye ufise umutwaro naya urumva abo bose ntuzuza kuvuga ngo abona abakozi b'Imana si abakozi b'Imana ntibikunda umukozi w'Imana azashira ibintu by'inyungu imbere arondera ku bantu uwo siwe oya kiretse gusa wowe nukuvuga ko umukozi w'Imana nyakuri nyine aragusengera nta kiguza gusaba ahejeje wowe nyene kwijya ngo waruzo bufise warakize wiyumviye kumushimira uramurondera ukavuga ati mutama ku mutwaro nari mfise ukansengera Imana ikumva igacamwo nukuri ngomvye ndakugurira akakantu mwico gihe ujya mutima ugutumye kuza kumwibuka niyo mpembe Imana igizene imuhemvye ariko atakurazimisha ntiyakurazimisha none jewe nze iwawe ngumviriza ngo jewe urazi ko nguranze ngo je n'umukozi w'Imana ngo jewe ngurabizi kugira ndagusenge ukana utayemeye ngo ndagufutisha mu gitabo cy'ubugingo usanga umuntu yafukamye arega ko mamazi ngo yango numfuta ngo ndagufuta ati ndagufutisha hari n'abandi bakubwira ngo ndagutaransfer ugende ngo mu muriro nivyo abantu bakatende kandi akavuga ngo mutama ngo reka bumviriza rero ngo shira amahera hango ngo bihere kandi ugasanga abantu bari gutanga bivuye inyuma ati baragufutisha mu gitabo yakavuga ati ndagufutisha mu gitabo cy'ubugingo ntiyatanga ako kantu nako nari bwayo ucuyatanga urumva ni ibintu
ni ibintu bisize ubwenge mu ncamake so urumva turiko turanzura icyo cyo bavugishwa ibinyoma uje kuri wewe ashira ibintu by'amahera imbere uwo mwitondera umwitondera kabisa umusuzume neza ariko cyane abakobwa canke abakenyezi nabo hari igihe badasabwa amahera bagasabwa ibindi uranawo bacha bavyumva nabo bitondera ugasanga yakubwiye ngo kubera ngo umutwaro wawe ngo uzoze ngusange mu biro ngo twirirwane mu biro ngo ndagunda usengere turi kumwe mu biro indwi yose ngo twisonzesha ngo ukacugenda harabona umvise barabahamagwa no mu mahoteli ukaguhamagara mu hoteli niyi ngo icumba iki ngo niho tuzohurira harimo ngo dusengere uwo mutwaro wawe hano umwana w'umukobwa akagenda ngo asengerwe uwo mutwaro wiwe urumva abo babaho ariko urumva igikuru umuntu no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko nyene ukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga sibyo kandi ugakizwa by'ukuri ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza cyane muri ico gihe bizotuma ushobora kuba wobona neza ati uyu muntu umvishwa ibinyoma cyangwa usiwe yego niko ndabyibaza bo muri iryo saga rero y'abavugishwa b'ibinyoma muri no minsi turiko turabona abandi bariko baravuga ngo naba bapaseri cyangwa abakozi b'Imana igihe cyose bigisha inyigisho z'imicango zo gutangira Imana ibihe byose noneho ngo bakama igihe cyose bafatira ku bigira 10 ngo nabo nyene ngabara bavugishwa ibinyoma kubera burya ngo tubiravye bikigira 10 ubundi bwo wari umwe mu mihango yo mu isezerano rya kera twebwe mu isezerano rishasha ngo ntiduhamagara igihe cyose kigira 10 so sinzi nayo kumaze kucumba sinzi cyo kivugako okay no kuvuga yuko kubijanye n'ikigira 10 ntaco no bivuga ko karekare ikigira 10 n'amashikanwa n'amaturo no ni nko mvuga ku kijanye n'amaturo no gushimira Imana ivy'Imana yagukoreye dufate nk'akarorero indwi yose yarakuzigamye kumva ko woshimira Imana uko uravyumva muri ico gihe gushikanira Imana ni vyiza cyane ikigira 10 naco ivyo ntaco no bivuga ko kanini gose kuko ikigira 10 no vuga yuko vyamyeho kuva kera tuhereye mu isezerano rya kera vyamyeho kandi kigira 10 naco vy'ukuri benshi turabitanga mu mashengero atandukanye tuba turimo ariko kigira 10 sico kuvuga ngo abakozi b'Imana urumva cyo gutungiramwo batungiremo kuko twibuke neza muri bibi haravuga ngo idini nyakuri ngo nirifasha imfuvyi niki ngo n'abapfakazi ariko bakene bariko bafasha pasteur nukuvuga yuko rero uko abayeho afise ivyarya afise ubuzima bumeze neza ugasanga nyene nakakoko kiwe kamwe yaratunze arakamushiriye uwo rakamushira ariko kijya kigira 10 rero kijya je nibaza ku ruhande rw'iwanje ni kugitanga kugira ngo kiza gufasha zijya mfuvyi n'abapfakazi canke naho ari nk'umushitsi agendeye iryo shengero umushahara wa pasteur umviriza pastor akiriye amenyana n'Imana ni Imana wowe utanze akakirya ni urumva ni cyaha yego umuherezi nivyo ntisoro bihagara ko kanini sine bihagara ko kanini ariko kimo gusa ico twovuga coco oya nta kibazo watanga ibyumviro byawe ntangora no kuvuga yuko ikigira 10 n'amashikanwa mu ngoro y'Imana kiba gikwiye kugira nte kubaho kigatangwa bikwiye uko uravyumva ivyo ni must ishengero ryose ritegeza kugendera ku ivyo yintu gutanga igira 10 ni vyiza mugabo rero hari abakozi b'Imana bashabikika mukiza jewe hari umunsi bigeza guca umukozi w'Imana ahantu hamwe uri umuntu aje kudutera inkuru bamuciye acagena atwaye igice cyose nk'ikishengero cyose agenda atwaye bariko igice cy'ishengero agiye gitwaye abakirisi bamwe baramukurikiye mugabo rero ngo bari mu nama abapaseri bamwe bavuga ngo bahungu ngo ntubona ko ngaha ko tutwaye ishengero ngo reka ngo dutwaye agafu uriko uravyumva biboneka nayo yuko bajya abapaseri hari cyo baduhishamwo nabo nyine hari akantu baronkamwo uko uravyumva kandi boboni bamenye ukuntu babigera jewe se ntova ndabinjiriya cyane gose kuko Imana ndavuga ati yarabahaye nuko nyene
rero kurabyumva uri kuravuga abavugishwa b'ibinyoma none uvuze ngo nta kundi Imana yarabahaye no kuvuga none abavugishwa b'ibinyoma nabo uravuga ibintu bitandukanye abavugishwa oya ntibitandukanye no kuvuga yuko wewe ugendera kuvye bibiri yivuga gutanga igira 10 n'amashikano suko nyene ariko iyo n'imihango y'isezerano rya kera sawa uko uravyumva Jesu mpanda bihagara ko kanini kubera ko Bibiliya sindayizi yose ngo ndagisigure ku kanini iryo sino hava ndavyinjiramo cyane gose cyo gitona kuvuga ati sino bigendamwo karekare no kuvuga yuko ivyo wowe uratanga kindagiye gutanga ikigira 10 kubera nkurikije ivyo amategeko y'Imana adusaba uko je nemera sindagitanze none je ko ndagitanze je mvuga ati nashikaniye Imana nkumburekezo ngenda gufasha iki imfuvyi niki n'abapfakazi rero pasteur nawe rero wo mupasteur nawe akabona ati tanga shaninda kwereke akakirya ahawe ni Imana na Imana bazomenyana iyo imbere jewe simenya ariye shauri yake mugani wa mutamu wacu ndakwigendera akiriye shauri yake azomenyana ni Imana muga ko abana bitandukanye n'abavugishwa b'ibinyoma bo ntibahagaze ku kigira 10 bo baza bakubwira bayana macho kwa macho harabahagarara ku kigira 10 harabahagarara ku bigira yego sinobiharira barahari mugabo abana bo rero ngaho kigira 10 nubwo bagihagara ko kanini kuko bavuga ati kigira 10 duhera dukeyi nigeze kwinjira mu ndi rusengero cyane hari iwacu mu Burundi rona turabakene ariko bo hano turavise ibyo tujya ntitwokwigereranya n'abari hari ariko ugasanga hateretse inkoko zitandatu haje imbere ku meza cyo gutanga ishikano sinzi hariho imperezwa isanzwe hariho yitwa dukwiza ubutumwa hariho ikigira 10 sinzi ngo hariho ikindi nimba ari ikimishuzo sinzi ngo hariho urumva uwo nukuvuga kirankoko yose kabifite izina ryayo ivyo bintu bwose ubusuma kwe joro arantu nasomye umuntu ariko ararangisha ngo radada zishengera nabisomye ku kinyamakuru kana bavuga ati rero hano mashengero baragurisha hano nico gituma nakubwira ati rero ibintu by'Imana birimwo ibintu hano mashengero baragurisha mugabo kenshi bakunda kuyagurisha iyo abakirisu baheze oya nyene rero mashengero gwarimo abatama nka 4 ugasaba babiri muri bo barahwereye ugasaba abandi babiri bagiye muri HDK ugasigara rugaragaraho bakasharo oya bobo rero ntibadandaza uko bagurisha n'abakirisu muravugana no mukirisa barimwo amahera umuha byose muruzuzanya urumva yewe yarangisha avuga ati ndadaza abakirisu n'intebe n'urusengero twumvikana je ndavamo nawe urashikiye none usha wibaza none ujya wundi aruguze abakirisu bazomwakira gute nimba ujya mupasera rudandaje bamukunda agacu nico cyabona kugira ati rero mwakinogi hari ibintu bicanganyana uri kuraraba uvuga ati kweri ibintu aho tugeze isi yagize nte yaheze iri kiragenda rero abavugishwa b'ibinyoma rero mvugiye ku kigira 10 kuko bavuga ati kigira 10 ibintu mera kuko bavuga urumva ugenda nimba ari ibihumbi 10 utora igihumbi bavuga igihumbi kumenga ni makeyi ubu uracakoresha kuvuga ati Imana iravuze ngo urumva kandi uhari mvuga ati mugabo urukora hariza Imana cyangwa ugomba ubunyereshe nsenga iki ndagutransfere cyangwa ndagufuti hari umupastor we yatubwiye ati jewe ngomvye no gusengera nkaje ndagutransfera mu ijuru kagenda takigenda mvise uruvu yatubwiye ati mvise urufunguruzo rw'ijuru ndagukeneye ubunye ndagusengera nkaje ndagutransfera kagenda tubwirako aho nyene cyuge none cyo none uyu muntu afise urufunguruzo rw'ijuru kweri uyu muntu aho rukura muyumvira cyo vuga ati kwari mu Mana kweri ivyo kura hagazeyo neza harakandi kantu numvise abantu bakunda birukanga mu byumba by'amasengesho hari ibyumba by'amasengesho n'ubu usanga biba bikoresha ibintu by'imiti ugasanga bakoresha ibintu by'imiti nyene kuko bavuze uwo yari afise ihirizi abantu bakayibona bo bakaba bakorera mu bintu by'imiti mugabo ni cyumba cy'amasengesho bavuga ijambo ry'Imana barasengera abantu baragira gute hari uwo numvise nabonye nakora kuri iganiro kuri YouTube ati nyene yaragiye baramubwira bati uyu mukobwa uteza kumurongora ni kw'Imana ivutse kumba abakobwa bagumiwe babuze nabo nyine usanga bari yo hariya kumbe ni diri yari yakoze baboneza kumurongora
amera nk'usamaye nk'ubyanse gatoya mugabo agumaho noneho uwundi baramubwira nawe baramubwira bati wagurishije itongo Imana ikeneye kuzana amahera ukunuku yanga nuko abana yose bamubwiye mbwa menshi ko yagurishije itongo kandi utayazanye mu minsi 3 urapfuye uragiye niko Imana ivuze ako kanora ako niko konona vyose ni yavuze 3 wa muntu yarapfuye afikwa bukumbi abarapfuye none uwo rero urumva tuca tuvuga ko Imana yavuze ucuvyemera abantu bose bari muri ico cumba mutegerezwa kuca muvyemera muti kumbe y'Amana abagabo ntivyina yivuze iravuze kumbe kandi arebo bamuriye bamuroze imiti ngaho niyikora aho hantu sivyo umwe ro yabwirwa kurongora wa mukobwa agira ati bahunga harera ha nanje di next kandi baramubwira bati teza kumbira Imana yakubariye ahandi ho uzobona ugihugira ibyago sharagenda ari forosa aramurongora nta kundi iyo bana mariage express arongora haciye nk'amezi 2 aza kumenya yuko kube wa mukobwa agwaye sida yamufashe ariko aramira imiti yari yagize kugena yinyegeza mu gasakoshi karaho mugabo ikindi arabibona arabimenye umugabo agize atoya sinzi umukozi w'Imana bahuye aramuha impanuro ati bigenda uku ibyo bintu uri mu buyobe barakubesha byaragiye biragenda avamwe agira divorce n'uwo muntu ariko urumva aho bashito akansaze ukavuga kugira ngo abantu bamenye ko bijya abantu biruka mu byumba by'amasengesho cyane navyo nyene nivyo abari abantu arega no kuvuga yuko abavugishwa b'ibinyoma bari hose benshi bakora mu mashengero ku mugaragaro hari n'abandi bagiye kwihisha mu vyumba vy'amasengesho basi ni ivyo rero tuko turaganira na Jairos kubijanye n'aba bakozi abavugishwa b'Imana b'ibinyoma barahari ariko nabukuri barahari twabivanye ku ndirimbo aherutse gushira hanze ugiye kuri Jairos Matona official ucuyisangaho indirimbo yitwa Akaratirati tubwira Akaratirati na Gaki aho yishiriye hanze mu ndwi 2 ziheze abantu bose babaza ati Akaratirati na Gaki nakantu kameze nk'imbeba nakantu kameze nk'akayabu Akaratirati ngo karashitse mu ishengero tubwire na Gaki kadusobanurira. Okay, no kuvuga yuko bantu munkurikirana mwese no kuvuga yuko ngo masigure kubijanya Akaratirati ni insiguro y'amajambo agoye. Insiguro y'amajambo agoye. Ni insiguro nimba warize Kirundi ni insiguro y'amajambo agoye mugabo bitagoye gutahura kuko Akaratirati wumvise ko Akaratirati ijambo ritangura Akaratirati ukumviriza n'ivyakurikiye ucumenya Akaratirati cyo ragumvye kugira ante gusigura iri jambo Akaratirati ho narikuye ndibuka nkiri umwana hari umutama bita Simoni umutama Simoni yari umutama yakunda kubaza imidahara yakunda gukora ibintu vy'imihini imicumbisho canke gukora bijya sinda bavita bijya bakishira mu nsuka intuze imuhini wisuka imihini yisuka yo kurimisha rero yari umuntu akunda kwicara ahantu akabara gukora uko dukorwa twiwe hari umutama yakunda kuboregwa bamutazira kibutura avuye rero kunywa inzoga akadubwa ariko aratembagara yari umutama yicaye uko yaramuraba aje kumuraba kaza wumva ngo ngwewe bagabo ngo n'Akaratirati no kuvuga yuko Akaratirati risigura ibintu bitangaje bifise urumva ni ibintu bitangaje bidasiguritse udashobora gutahura urumva ni ibintu dufata nk'akarorero ubonye bushasha utigeze ubona mu buto bwawe bikuzira nka bishasha urumva kacugoma kujya gutanga robote kwatanga kuvuga ati ngwe bagabo ngo ni ngorane n'Akaratirati urumva Akaratirati n'ibintu by'igitangaza bijambo gutangara ko kugwego go hejuru urumva nakantu nyene kari hejuru gasumba ibindi vyose uba watanga wataye ubwonko ukabura ukuntu ushobora muri kazinduzi y'ikirundi ntaririmwo iryo nigi wawe niwo mutama kibutura nyene gusa oya Simoni ego nigi wawe niwo Simoni gusa mu Kirundi mu cama kiryo Akaratirati ntari baho mugabo
kurishiraho ni jambo risobanuye gutangara ugatanga kujya wotangara ukabura ikintu dufate nk'ikintu cabaye ukwemera ukavuga ati ibi bintu ntibibaho nta no kuvyemera ukavuga ati ntavyo ntahura ntibisiguriza cyo vuga ati aka bintu nakaratirati ni ibintu by'urudavaga bitagira ukabona nk'umwibabara nk'isanganya ryakoze ku modoka zigera kuri 8 urumva zose zononekaye kabisa nakaratirati iryo jambo nicyo risegura karatirati abankurikirana mwese ntimuzasora kubaza ngo karatirati gasobanura iki ni ibintu bitangaje biri ku rwego rwo hejuru utigeze ubona mugabo biriko bibaye uza kusanga waguye gihumuranye uvuga ati ni ibiki bibaye mbega nivyo nico bita akaratirati ego cyo bisobanura akaratirati yemwe abatari barumvise akaratirati abari barakamutumye ngo agasobanure ngira ngo baravyumvise barumvise akaratirati icarico yego tumanukire rero gatoya kwaho karatirati abantu bumve ngene kameze shira mu gahogo ukaturirimbira akaratirati gasigaye karenze mu shengero rya kino gihe akaratirati gasigaye karenze mu shengero rya kino gihe ahabigira bavugishwa n'Imana basigaye biyitarice mu shengero ahabigira bavugishwa n'Imana basigaye biyitarice mu shengero muragabe muwe maso ako akaratirati nyuma y'akaratirati ro twitega iki inyuma y'akaratirati ni indirimbo ngiye gukora bita miri mu Kiswahili kipi kinitenganisha na upendo wa Mungu au kipi kinitenganisha na upendo wa Yesu urukundo rw'Imana n'urukundo rw'Imana iyo tugiye kuyibona vuba iyo muzoyibona vuba ngiye kuzoyikora kandi vyihuse kugira ngo shishikare kugira ngo namamaze ubutumwa yego nta butumire mu mastate twiteze muri ubwa vuba canke ubu wabanje gutuza amafaranga yaguheranye bo no kuvuga yuko nta butumire nimirije kuronka bwo kuja gutembera kuvuga ubutumwa hana ahijya no hino ariko mu misi yahera nararonka ubutumire butandukanye ariko uko ibihe bigenda urabona ko mugenzi wawe Denilson Maguru urabona ko bigeze kura amakonsere Brisbane Perth afise uburyo yo bikora ntangora ntaco bitwaye kubera ko umurimo w'Imana uko wumva gukora niko utegeza kugira ante gukora ukora vyumva uko wumva uri kwa rutegurira n'abaririmbyi bahari iwacu nanga bigeze kubimbarira inyuma ya kamera mu minsi heze okay korabo no kuvuga yuko harabazinsaba ndamaze kuronka umuhungu umwe ari mu Burundi yaransavye ko twokorana korabo no kuvuga yuko naramubwiye yuko amaza ndindire gato nihagera igihe nyene tuzobikora nyene biciye mu nzira nziza no kuvuga yuko korabo harabazinsaba kono twokorana korabo barahari kwerese kuvuga ngo ntibahari barahari babinsaba ati twokorana korabo haro nuwundi ari muri Tanzania urarondera ko na ukabasaba no kuvuga yuko je ku ruhande rw'iwanje hariho intambwe ntarashikako nshaka yuko nzokorana korabo n'abantu ariko munanje mbonye intambwe ndiko aho bigeze no kuvuga yuko ni vyiza kuja gukorana korabo n'umuntu na uba ufise revokana kuvuga ati ndamenyekana nk'ubu buryo ndafise hongeza ariko ugiye gukora korabo menga nawe ugiye kuko ni saura gendo kagenda kuwa maze kugira hageze kugira ngo nawe urabe ko ego ni vyiza ariko nawe hari gihaza gusuzugura kavuga ati akamanza kuza kuraba ku rubuga rwawe ati ati uyu muntu kumenga ariko nawe abonye kumenga hari kandi kantu kakabijya kariko aravuga ati umuntu nanje dukoranye nazo ndashobora kumudokora acavuga ati hanaje no mudokora ko abantu bakeya binyaruka kumwe anyaruka kwemera urazi hajyo ugiye gusaba korabo umuntu ari hejuru na uri hasi aguca amahera guca usanga yarengeye kuko avuga ati nka dukoranye korabo nazo zo buntwaye nzomunda gukujije nagira abanyene murabikorana nk'abakozi b'Imana mbo no kuvuga ko amakorabo je ku ruhande rw'iwanje je nta muntu nosaba amahera nabo bansavye nababwiye ati jewe ni free twokorana nta kibazo ni free ivyo gusaba amahera ngo mpaka ngo mpaya nta nivyo nkunda kandi nta nivyo nzokora kandi kigira kabiri naco
twebwe nk'abaririmbyi b'abarundi ariko ntidukundana oya ntidukundana no kuvuga yuko umuntu ntawo musaba collab umenga menga ni ikintu cy'igihangange menga urumva wowe umusabye ndasabye collab nyene cyayumva kumenga ebana nikindi kintu kandi ntidushigikiranira nta support duhana ijanye bene uko so no kuvuga yuko tuba dukwiye kuza turuhana ama support nyene nk'abaririmbyi tukashikana ugasanga je ndakoze indirimbo umuririmbyi mugenzanje arayibona mugabo nta nuko ayisharinze avuga ati reka ndamusharingira indirimbo igere higeze nta nuko agena no kuri commentaire avuga ati bana ati wakoze cyane vraiment wubahwe canke bandanya imbere ni heza gusararaba gusana hari gene imbere nayiciriza hagati akaca yireke turiko turasoza turabona abandi barindi bakunda kuja muri management turafise management hano muri Australia kandi komeye Wema Entertainment ndibaza ngira ari muri PF ara managing aba Alvera Muhimbare sorry Alvera nenda kuvuze nabi mushiki wanje Alvera Muhimbare tugafita n'abandi ba managing we nturiyumvira ku joininga management yare yose kugira ngo urabe kwikorwa byawe byose nivyo ufata umuvuduko kanaka so nukuvuga yuko je kurande rwanje nta management nimwe noshobora kujamo oya je nzokwimenaginga je nyene ubwanje kandi nanje ndifuza ko nanje noshobora nanje ndafise ico nshaka nanje ndifuza ko no managinga ahubwo nkabaha akazi bagakora nuko nyene kuko ndakubwira ikintu kimwe uko uravyumva no kuvuga yuko jewe ku ruhande rwanje hamwe ndavuga ati ngiye muri management ntibonshobora oya kuko ufise amategeko yagoye nubwo amategeko yagoye gusa jewe yemeye ku managinga bivanye n'indirimbo je mba ndonka buri mwanya uwo muntu ndibaza n'amahera yoguma no muvuga kuko no kwinjira muri management yiwe tuvuganye yuko je nkeneye indirimbo ndayanditse utegeza kushira amahera hajya ku meza ikijana n'ivyo murumvikana kuko ni inyungu nyene karonka nawe ukaronka rero no kuvuga yuko nta management nimwe je mpani nitega mu kujamo urubuga rw'iwanje ndikunda rurera urabona aho rugeze Imana ishimwe kandi ndashimira abantu bose bamfashe mu mugongo indirimbo yanje ya Karatirati hari impinduka yanzaniye urubuga rw'iwanje je kuva ndayikoze mugende murabe narigeze kuri subscribers 2,000 hikubise ko amajana 4 urumva abo bose nta rumwe nasavye ngo subscribing nasanze biyongeye ko ku muvuduko amarike yabaye amajana 5 mu bintu ntigeze mbona kuva nkora amarike yabaye amajana 5 commentaire mugiye gusoma nananiwe no kudazishura vraiment novuga ati mwarakoze cyane ku supporting abantu bose mwagize ico mukora ku ndirimbo yanje novuga ati mwubaho muri mwese uyu ni Jairos Matona official nigo rubuga rwa YouTube hariko izo ndirimbo Karatirati hariko n'izindi za Chombo original n'izindi nyinshi ahora aturirimbira ana performinga mu bitaramo bitandukanye asozereye ashimira cyane abantu bariko bamufata mu mugongo n'abandi bataraza genda mutembere urubuga rwiwe umukore kuri subscribe muzoba mukoze cyane muzoba muteye inkunga nta kindi akeneye byo na subscribe gusa uzomufasha mu mugongo uzomufasha akaboko natwe nyene The Story Room TV udufate mu mugongo ukore kuri subscribe kugira ngo dukomeze natwe tugira intege zo kuguha ibindi biganiro dukorera muri Australia twakira abatumire benshi bo muri Australia ariko no mu Burundi dugende dukoreyo naho nyene n'ahandi hatandukanye ku isi mwakoze cyane Imana bahezagire Jairos turagushimiye cyane murakoze cyane namwe kuba mumpaye kiro kiganiro mwama bamhezagirire hama basigaye babakurikirana kuri ubuga rwanyu no basaba ko bogira subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bishikare kuhaguka kuko namwe batagize subscribe ku biganiro dukora ntaho vyoshika ariko urubuga rwanyu rugumye rupanuka ijwi ryacu natwe riragera aho rishoboye kugera turagushimiye cyane Jairos wakoze namwe murakoze cyane okay wakoze bye